Ndanezerejwe cyane inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Agos TV gusubira guhura namwe muri cya kiganiro The Chat. Nikome hatunga Imana ngiye kukibashikiriza sangwe kaze. Muti mbega uno munsi mugiye kutuyagira kuki muri kiganiro. Uno munsi tugiye kuvugana ku mashengero ku kwemera. Ariko nimuhave mwibaza ngo ni pasteur cyangwa ndi patiri. Oya, tugiye kuvugana ahubwo kubijanye n'ivyo umuntu yemera. Cyane cyane ku misore n'inkumi bifuza gushinga urugo rwabo, ariko ugasanga umwe ava muri iriya shengero ubundi akava muri iriya shengero, mu nyuma bigahava umenga bije gutera intambamyi muri ubwo bucuti baba bafitaniye. Aho rero tuza kwibaza tuti mbega ivyo umuntu yemera birashobora kuba intambamyi mu gushinga umuryango. Ntarandiriye rero ngiye kuduga kuri kino kibazo, hanyuma baza kumfasha kucishura. Muraza mwamaze kubabona turi kumwe ngaha umusore n'inkumi, kumbure ngira ngo hariho ushobora kuba maze gushikirwa n'ivyo canke ntavyo tubuze baraza kubitubwira. Ariko rero turandiriye tubakire ngaha muri studio za Agos TV baheze batuyagire. Reka mpere kubakira, mpere ku mupfasoni umenga mwidondora badukurikirana. Nanje nitwa Nahishakiye Diane, ndi ngaha nyene naje kugira ngo dufashanye nyene tubabwire ku vyerekeye nyene ivy'urushengero ku musore n'inkumi mu gihe bashobora kuba vyo babera intambamyi. Yego, Turaguhaye ikaze mu kiganiro. murakoze. Twizere kumeze neza. Nta ngorane, cemeze neza ndashima kabisa. Yego. Ngaha naho turi kumwe n'uwundi mwokwidondora badukurikira. Ego me nitwa Remire Kengurukiye. Kaba nezejwe nuko mwadutumiye gaga ngo tusangire ikiganiro kijanye n'intambamyi z'amashengero ku rukundo rw'abashaka kuba ku rukundo rw'abantu bashaka kuzokubakana. Twizere ko nawe umeze neza. Yego meze neza. Duhere ngaho nyene iwawe. Mbega ishengero canke ivyo umuntu yemera bifise uruhare uruhe mu itunganywa ry'umuryango? Ego me murakoze. Ishengero rirafise uruhara kuko na hantu umuntu ashobora gukorererwa kakura inyigisho zijanye no kwemera hamwe n'imigenzo y'idini, ugasanga umuntu yahavuye akwirikira iyo migenzo. Ko uza gusanga ure hampande y'indero duhabwa dukora mu miryango, hari n'indero dusanga muri ayo madini bivanye n'abavuga butumwa bari muri ayo madini, ugasanga idini rafise imigenzo rigenderako, uza gusanga rero uwo muntu yahavuye aja kunywana n'iyo mico. Murakoze cyane, twizere ko tuza kugaruka mu kanya. Diane, wewe nawe usanga kuri ico kibazo ishengero rifise uruhare uruhe mu itunganywa ry'umuryango? Cewe ishengero uruhara noriha mu itunganya ry'umuryango. Ego ndariho uruhara kubera mu gihe muja musenga murashobora nyene gufashanyamo ibintu vyinshi mwisunze nyene ivyo mu shengero, ariko gusa mu rukundo ishengero kenshi siryo ribafasha gose, naho mwoba mudasenga murashobora nyene gutunganya urugo rwanyu bitarinze ngo nuko ngo murinda kuja mu shengero kanaka. Turindire nawe turaza kugaruka. Remi, umusore n'inkumi iyo bariko barakenera kubakana birakenewe ko aho basengera haba urufatiro? Bisanzwe urufatiro birakenewe nyari kuko abantu kugira ngo bagice bahurira ku bwa mbere imbere yuko bagira ubwo bucuti bwo kubakana barafise aho bahurira nico bahuriramwe. Ni mu rushengero rero harimo ari hamaze kuba harimo barahurira kubera ko umuntu abasenga mu idini kanaka akaba afise imigenzo we imunyura muri yo dini, akavuga ati jewe tuzokubakana n'uwo muntu afise imigenzo nk'iyi bivanye ukuntu idini ryacu rivyemera. Tutarandiriye mbere wewe ce dufatira ngaho nyene. Wewe mwishengero usanzwe usengeramwo woshobora kwiyumvira guhiga inkumi yo mu yindi shengero kugira mwubakane? Musanzwe nka jewe norondera mwishengero kubera tuba duhuje ukwemera hamwe n'imico imwe y'ishengero. No kuvuga uwo hanze y'ishengero ry'iwanyu ntugeza? Musanzwe nohera iwacu. Oya, tomora neza, dukeneye tomore neza. Wohera iwanyu ubuze hanze y'isengero ntibikunda? Oya, no musanzwe norondera mu idini ry'iwacu. Diane, wewe usanga ubivuga kwiki? Worondera nk'uhaje umusore wo mu yindi shengero atari irya shengero yiwawe, wo kwemera?
je nta kibuza ntomwemera mu gihe avuye mu yindi shengero Mhm. nosanga nyene namukunze kuko mu gihe anyumviriye ntiyanyumvire ngo ni kubera ngo ndi mwidini kanaka kandi naje nkimubona akiza kundondera hari igihe atani ivy'ishengero yari bwambwire nkaza numva nyene twakundanye n'ivy'amashengero akazobimbwira mu nyuma turamaze gukundana sinumva rero twakundanye ico tuma ntamukunda ngo ni kubera shengera hariya nuko nanje nsengera nga numva ivyo je bitombera intambamye ku bwanje mbega mumaze gufatana urukundo rwanyu rugatera ruja imbere ivyo vy'amashengero ugasanga ari muri ya shengero nawe uri muri iri shengero nta ntambamye ubona vyo hava bitera je ku bwanje nta ntambamye ivyo ntera atari we bivuye ko ngo yumve nyene bimuteye intambamye ariko nizere ko nawe yoba nawe nyene ivyo bitomutirimutsa ngo nuko yumvise ngo shengera mu yindi shengero byose n'umwumvikana Remi we bavuga ati yohera hajya nyene mugabo ntiyatubwiye neza mu gihe yabuze hajya ko atoje hanze Remi dutomore neza rero usanga nyene uburiye hajya iwanyu wocu uheba burundu Oisanzwe navuze no hera nkarondera mu bishengero by'iwacu kandi niho noteza kurondera kuko intambamye ishobora kuboneka mu gutwara gukundana n'uwo cyangwa mugatwara n'uwo mudahuje idini biheza bikaza bikagaragara mukiriko muraronderana mu rukundo muremeranya mushaka kwemeranya ko azoheza gahinduka cyangwa mubwira ko azoguma mu ishengero ryiwe iyo rero mumaze kubakana umwe akavuga ati jengo mumandanye ubona aho rasengera uwundi ati nanje mbananya aha abana muba mwamaze kuronka gihe muba mwamaze kurondoka baca babura ifatiro ugasanga bariko barabura iyo baja bamwe akavuga ati tuja kwa mama wabo abandi kwa papa wabo kabura iyo baja kuronka nk'ibatisimu abandi bakironderera abandi bafashe umwanya wo kwirondera bakazo tora iyo baja gusengera bamaze guca ubwenge hari ico bitwaye ivyo ariko urumva umwana ararondera indera bakwiye mu muryango ari ivyo byo kwembera canke mu yindi ndera baba yarose ayitegeza kwikora mu muryango ico gihe hari kiba gihaze mu ndera yo y'abana kuko iyo bumva kumwe ivyo kwemera bari kubaresha imico ijanye n'idini ryabo wewe tukumva ushaka kuvuga yuko umenga ni itegeko ko umwana abwirizwa kuja mu idini ya se canke nyina musane ko kuko nimba twemera ko indero tuyihabwa n'abavyeyi bacu n'ivyo kwemera baradufasha indero mu yindi Diane tugaruke ngaho iwawe abana muharageze mwubakanye muravyaye abana ari muri iriya dini nawe uri muri iri wibaza ko vyoca bigenda gute jewe ko mbona vyogenda kubera umwana mu gihe mukimuronka birashoboka yuko mubandanyana mu rushengero usengamo kenshi bakunda kuguma bajana na bamama babo kubera abari bo babaheka iyo mama we bagiye baca baguma basenga ariyo bagiye ariko rero kubera umwana atera kura agendana n'abandi bantu bashengerana mu yandi mashengero bigana atera wewe atora iyindi ntuze ya education nyene avuga ati jewe mbona ubu unye nojana na naka mbere naho we mutojana ashobora kuvuga ati je nzoranjana n'urya mwana wo kwa naka gusenga ko cyusanga nyene we nyene yitoreye idini nyene ugasanga ntimukijanye uko aguma kura ugasanga nyene niko atera yumva yo gira shwayi wenyine akavuga ati jewe ubu unye mama zurijana papa nawe wijane jubu nzoransengera hajya kandi ntushobora kumubera intambamye mu gihe ari shwayi noneho nkaho ntaga hazusangamo nk'umuvyeyi uba warabyaye Remi yavuze ngo umwana ngo akurikiza ngo indero hawe n'umuvyeyi ku byo kwemera aba n'umuvyeyi urero hageze ahantu umwana yibako mu bintu bijanye n'ukwirondera yaje kandi ni wewe wamuvyeyi bategezwa kubimwereka ntaga haze wimba urumva nyene kubera uri umuvyeyi urashiramwe nyene kagakoni katababaza ukamubwira ati mwana bigenduko ariko rero umwana mu gihe yase ucumureka ati kubera najewe mu idini abavyeyi banje batagumye bampatiramwe ngo gumaha ati cyangire cyamvuga ati reka ntaco nuko gusa akwirikirana ibyo mu rushengero asengamo nta kindi mu gihe yubaha Imana akavuga ati jewe mu rushengero wacu bigenda ukunda byubahiriza
numva umengo je ku bwanje sinomufatira cyane gusa urasanga wavuze mugabo cy'umurere ko hariho intambwe zimwe zimwe abavyeyi babwirizwa gushikana kw'abana ntiwicura yuko umwana amaze gutera imbere ashobora kuvuga ati burya rero papa na mama nubwo bambyaye hariho urugero batanshikanye erega umwana iyo atanguye kugusuzugura uko nyene nahone biragukomeretsa wowe uvuga uti nta ngorane gikuru nuko biba ariko arasenga je ku bwanje mbona ariko arasenga sinomuvuga ati va mwirya dini ati garuka je wahonde oya je numva ahubwo nanje no bandiko ndamubera intambamye mu bandi mugenda mubujije ahasenga kuko arashobora guca avuga ati byose ndabihebye ti kubera abavyeyi banje bambere intambamye gaca rero umureka ati senga wowe rero wavuze ko uwo murindi dini uko vyogenda kose akurondeye atakibazo tugira dushika ahantu hari abantu bavuga bati wewe urafashe ingingo uragiye kubaka muri ririya shengero mugabo uca wimenya nta muntu azoguherekeza nta uzoza kukuraba ugenda uragiye uraduhemukiye uragiye iyo nk'ivyo bigushikiye muhiri wanyu bakavuga bati urimenya ubwo ntiwacuheba je ngo sinoheba kwera kimwe gusa nukuca muje hamwe n'uwo muntu muba mukundana mukavugana ati none tubigenze gute ko je muri famille banyankiye none ngire umuhungu muca muri abanyene mugafashanya mu bishoboka mukabana kubera petit à petit abavyeyi urasanga nyene bagarukanye umutima nubwo mwico gihe ego barababona yuko mwabaye abandi bantu ariko mu nyuma baragaruka mbere bakanabasaba imbabazi nyene kubera muba bacabona yuko mwahemutse muga mu bana atamuhezagira w'abavyeyi ego abavyeyi mwico gihe ntibiba bibaryoheye namwe kubera namwe mubona mutoca muba separe kubera abavyeyi mwaramaze gukundana urumva muca mubana hama mu nyuma abavyeyi murasubizanya hamwe kubera abavyeyi urazi bamanika igongwe nyene n'abana nyene bagasanga basavye imbabazi abavyeyi ati burya nubwo byagenze ku mutubabari usanga nyene murasubiye kuba babandi bakera ariko reme wewe tugaruka iwawe naho utabitubwiye neza wagumera nk'ucishiriza buke buke iyi nyifato nk'iyi turutse ku mashengero aho usanga bashobora gufatira umuntu ati udakuye umuntu ngaha muri rino shengero cyangwa udatwawe n'uwo muri rino shengero ntibikunda uramaze kuvyumva ivyo birabaho egome birabaho kandi birabaho mu kibano abantu tuba turayibona bikabaho wewe nk'umuntu aciye ubwenge yize agasoma amashure ubinsiguriye ndabinsiguro yuko ubwa mbere navuze ko abantu bagira ico bahuriyeko kuko abantu badasangiye ari ivyo mutegeza kuba musangiye byo kwemera canke imigenzo kirundi y'igihugu canke ikirundi kibana ngene kiba kibayeho rero ntushaka gutora umuntu mudaheje ngo musangire imico ngeze muheze mugira urugo ni handi dusanga nabivuze bwa mbere umwe yavuze ati mukemeranye bwa mbere hanyuma mu rugo mwamaze kurushinga kandi akavuga ati reka nzoce nibandaniza nsengiyo nawe nasenga ivyo navyo navuze ko bija bigira ingaruka mbi ku bana hama no kubutunzi kuko aja gusanga ubutunzi umwe asengera hariya akatwara nk'ibiji bivanye n'urushengero asengamwo ariho basaba batanga ibigira 10 akatwara wundi agatwara usanga mu rugo nta mwumvikano hari hanyuma ku kibano naho kuko umwe azogira abagenzi ubundi agira abagenzi bavuye kuri uruhande baba ntibaheze ngo bahuze umwe uzosanga uruhande rumwe rukorera abagenzi b'umugenzi wiwe wubakanye nabwo asanga urugo rwabo ntiriko ruragenderwa neza ego nshuti bagenzi mubandanye mudukurikirana ibiganiro turiko turavugana n'abatumire banje muriko muravyumva umwavuga ati jewe naronse umukunzi wo muri ndi shengero nta kibazo nogenda ubundi akavuga ati oya norondera haji wacu ariko iyo bija hose twese tuguma dufise ivyo tubona umwe akavuga ati uko ndabibona byari kugenda ukunda ati vyogenda ukumugabo tugasanga hariho ukwemera kumwe kugenda kutubuza ubwisanzure cyane cyane kubijanye no gushinga imiryango yuko tuba tuvyifuza hanyuma turiko turagenda mu mpera z'ikiganiro abatumire banje ngomba ndabasabe umwe duhereye ngaha kwa Diane mbega mubona ho kogwa iki nka mwebwe kugira ngo habe ubwisanzure mu gucagura umuntu umushobora kubana ibi by'amashengero bitiriwe birinjiramo cyane ahubwo tugakomeza urukundo mubona ho kogwa iki
ego je nk'ikintu mbona cyokorwa kugira ngo habe ubwisanzure mu bantu b'abajene kugira ngo tubakane tutisunze ibintu by'amashengero bitume mutandukana n'umuntu mwari mukundana ngo motive ngo ishengero ngo ryambugije je mbona hoba umuntu nyene ahimiriza n'urejene kugira ngo akatwigisha akatubwira ati ishengero ego ntibotubuza gusenga ntitebabijije gusenga ati mugishengero ntimube convince n'ishengero ahubwo mwebwe nyene nimwigira inama hagati yanyu mwebwe mukundanye mufate decision nyene muvuga ati twe dukeneye kugenda uku kubera nubwo mwoba mubanye muhuza urushengero nticobuza yuko mubana nabi ngo nuko mwavuye mu rushengero rumwe byiza nyene boduhimiriza bakavuga ati mwebwe ni mukunde mugira urukundo mu rugo mugabo ntimurinde kwisunga ngo ishengero je nivyo kubwanje mbona ishengero rikaza ryuhirira ariko ntirize ribe intambamye Remy tugeze iwawe hokogwa iki ugira habe ubwisanzure mu gucagura umuntu mwifuza kubakana utiri uraraba amashengero bihinduka ugasanga yakubereye intambamye bisanzwe uko byogenda ko byose bivuye ku rushengero kunyigisha umuntu yabaye mu rushengero hoba amahimiriza abari bajya batwara amashengero bagahimiriza bakigisha imico bakagerageza gusanisha imico yo mu mashengero atandukanye ntibagire bati twebwe rero tuguma twumbiye kuri uwo muco mugabo ibyo byabaye bakagira umuco umwe bakavuga ati twese twemera Imana n'ivyo by'imico usanga ibiza bisa kare Imana dusenga ni mwe rudende hanyuma ikindi aco no himiriza nuko hoba ugutunganya ibikorane kuri aba mashengero canke amahwaniro harimo gwaruka rugwiriyemo bakabahimiriza kuko urumva baje bava mu bingi tandukanye baronka umwanya wo kubonana zankumi n'imisore baremara amashengero bakabona kuyaga amagatwarana ku buryo umuntu atabura uwatwara ngo aje kurondera ahandi mwakane muri iyo shengero babariho yego murakoze cyane ni kuri ako kamo kabano batumire banje turangirije ko kino kiganiro ni kome hatumye Imana yinde kiremesheje hanyuma nshimira batumire banje Diane turakengurukishane kuba witavye ikiganiro jewe ndabashimiye nyene kuba namwe mwashoboye kubemera yuko tubana hamwe namwe tugashobora kudebata kw'ivyo bintu by'amashengero ego no hanyuma nta kibazo nzoza aco nico uciurangiriza ko twagira tukikubaza Remy turagushimiye ko witavye ikiganiro yego menda bakengurukiye ko mwadutumbiye gira dusangira ikiyago hanyuma nimwadutumira kumbure tuzoheza tugamburuka murakoze cyane cyari ikiganiro The Chat tubahe isango ku kindi gihe murakoze